nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yezu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Haswa mukama. Mu buca bw'umunsi wa mbere w'indwi, Maria Magdalena n'uwundi Maria bamaze kubonekerwa n'umumarayika, baca bava kumva n'ingonga bajana ubwoba buvanze n'ugweze rwinshi, biruka gushikiriza inkuru abigishwa. Baja babona Yezu aje kubasanganira, ababwira ati ndabaramukije. Nabo baramwemera, bamufata ibirenge baramusenga. Yezu nawe arababarira ati ntimutinye, nimuje kubwira bene wacu baje mu bugarire, niho bazombonera. Bakiri mu nzira, bamwe bo mu barinzi baje mu gisagara babwira bakuru b'abasaserdoti ivyari vyabaye vyose. Bamaze gukorana hamwe n'abashinga ntahe kandi bagatoshanya, bahaye abarinzi ibifaranga vyinshi, bababwira bati vuge ko abigishwa biwe baje mwijoro bakamwiba musinziriye. Ivyo nivyashikira Pilato tuzomuhoyahoya, nta gwimo muzobona. Baraheza baratwara y'amafaranga, bagira nkuko babwiwe, kandi iyo nkuru ikwira mu Bayahudi gushika n'ubu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Imbere yuko twinjira gose mu bisomwa, nagomba kumbure umuntu abanze yumve neza ingene two bitahurira hamwe, kuko hamwe mu bisomwa vya mbere muri iyi misi ya Pasika yose turumva ijambo ry'Imana rizananye mu gikorwa nako mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Hama mu nkuru nziza muri iyi misi 8 iri imbere, tuzobandanya twumva ingene abanditsi b'inkuru nziza badushikiriza uko vyagiye biragenda igihe Yezu azutse kuva hamwe mu gicugu. Abanyene twumvise ba mbere bagiye kumuraba, bagaheza bakabona ibintu bitangaje. Mbere bamwe Yezu agaca babonekera, agaca barungika mu butumwa kubimenyesha abatumwa. Murumva yuko turonse amajambo y'Imana adusubiza ubwa mbere mu kungene vyagenze mwizuka rya Yezu bikiri mu mushuhira wavyo, ariko kandi tukaronka n'amajambo y'Imana muri iki gihe c'Ipasika atwereka ingene izuka rya Yezu Kristo ryariza rimaze kuzirikanwa rwose n'abatumwa, rikabakoreramwo mu bubasha bwa mutima mweranda. Murumva ni biringo bibiri vyose tuvuga mwizuka rya Yezu Kristo, tubona mwizuka rya Yezu Kristo, ariko abariko barabibamwo muri ico gihe ntivyari kumwe, ntivyari bimeze kumwe imbere yuko mutima mweranda aza n'igihe mutima mweranda aje, ariko ni babandi nyene. Ubwa mbere mu kuzirikana tubanze tugaruke, duhere nyene aha mu nkuru nziza itubwira itwereka ingene vyagenze. Twaravyumvise mbere guhera ku munsi wa gatandatu mwijoro ngo abazindutse ku ruhafu b'abakenyezi bakagenda gusozera igikorwa gisanzwe bategezwa kumugira, kuko Yezu yapfuye hageze isabato. Baca barihutira kumushingura bataranguye imigigwa yose yigaragaza icubahiro bafitiye umuntu wabo, bakamutegura neza, kwari kugira ngo banyaruke isabato ntisange bagifise umupfu, kuko vyitwa yuko batyoye ntibashobora guca bahimbaza neza isabato, niko babitahura ico gihe. Bukeye rero
bagenda bagira bati reka tugende dusozere isabato yarayihavuye, tugende kuraba ingene twosozera ivyo twasigaje byo kumushingurana iteka. Ariko ngo bagatwara ubwoba bibaza bati mbega rwarubuye amahanga bashirako ninde aza kurudukuriraho. Bakabona ko bigoye, ariko baragenda bizigiye bagira bati turaza kuraba icyo dutegerezwa gukora tuhashitse. Tugire Kristo. Sinzi ko atagiye mushobora kuba mwumva hari ikintu cyiza kibahagurutsa, mugabo kibaza uti mbe imbere kumenga mbona hari ibintu bimeze nk'ubwo rubuye biza kugenda gute, mugabo kumva muri wewe urimwo ugushaka kwiza kwinshi kuguhagurukije. Ni ikintu gikomeye kirimo icigwa. Ntidushobora guhaguruka ngo nuko turinze kubona ko vyose bipanze neza. Hari abantu tumeze gutyo, vyose ntabibonye mu madetaye siniyangaje, simpaguruka naco nkora. Vyose bidatomoye, abantu badatomoye, atari abantu simpaguruka, simvaha. Mugabo hariho ikindi kiza kiriko kiraguhamagara. Burya ikiza kiza kiratomoka ari uko natwe dufashe iyo nzira nziza. Kandi nkuko na Paulo abivuga agira ati ngo duhishura gace tukamenyesha gace, ngo ariko hazoza igihe ngo tuzobona imbona nkubone tukamenya nkuko Imana itumenya. Hari n'ibintu dukora dusunitswe n'uwo mutima mwiza w'Imana tudashoka tubona neza vyose iyo bishika tukazobibona ari uko mbere bimwe dushitse mu ijuru. Hari n'ibintu vyiza vyinshi utegerezwa gukora atari uko uzocubona bukwi na bukwi ivyamwa, ariko ukazobibona ugeze mu ijuru kandi ugahimbarwa gose. Uko twumvise ngo na Dawudi hari ibintu yiyumvisemwo igihe ciwe kitarashobora kuvyakira no kuvyumva, ngo vyagiye kuranguka muri Yesu Kristo. Mugabo akagira ati ndazi ko hari umunsi nzobibona, ngo igihe nzomubona imbona nkubone. Mbere iranguka ry'ivyifuzo vyacu vyose vyiza vyo guhigwa no gutunganirwa mu buzima nta handi binyegeje. Hari umweranda bitubwira akagira ati nukubona Imana. Kubona Imana birahaza, birakwiye, biruzuye. Kuyibona mukagumana ubudashira, imyaka idahera. Sinzi ko ari cyo mwumva ko ari cyo mubereyeho, sinzi ko mwumva ko mwama mukigarukana muri mwebwe nkuko koko ari cyo mubereyeho. Kumva uti ivyo nirukamwo, kuba narabaye patiri, kuba narubakanye na naka, rimwe mbera agapiripiri kabushara, kuba naravyaye abana, kuba ndiko ndakora dekoro nk'iyi nziza mu isengero, kuba nkora muri Radio Maria canke ndanguro y'ubutumwa. Ivyo byose byo babimaze iki igihe bidafise yambona kazoza ya nyuma? Niko tusigaye tumwe ni mbona kazoza, kuzobona Imana. Ndiko ndabona mwese, ndababona hariya, gende mera ko nzoshikayo nawe. Nzofuma nca muri ropeshaje ya nyuma imwe baho wa nyuma, mugabo ndumva ko nzoshikayo, ndavyizigiye. Ahandi ono wanarabereye ikipatiri, uraza abakobwa bari inyuma yanje beza. Atari uko kujana nabo vyari bibi, mugabo kubera kugira uti hari ikindi kintu kimagurutsa, simbona neza imbere ngene bizogenda. Kwigihe naza sinenzi ko nzoza muri Radio Maria, na Radio Maria hari bwabeho, ariko Imana ikaguma yugurura ivyiza ku bindi, kuko wahagurukijwe n'umutima mwiza kandi ugakurikira inzira nziza Yesu Kristo wenyene, akazoteba gushikanaho uzoteba umubona amaso mu yandi, mu mwuzurira no mu mwaka akawizuka giwe, abakenyezi rero hari ikintu tubigirako.
hari ikintu tubigirako nabo nyene ntibaratahura neza vyose, ariko barimwo urukundo rujya rusanzwe. Tugire Kristo. Hariho kenshi ko turavuga urukundo rw'Imana, abenshi tuca dushoka dushaka kubona urukundo nyene rumwe rw'aberanda, mugabo ruhera mu rukundo rusanzwe rw'abantu, ruhera mu rukundo rusanzwe rw'abantu. Aba bakenyezi barafise urukundo rusanzwe rw'umukenyezi iyo akoze utuntu ashaka kudushariza, ashaka kutugira twiza, ashaka kutubona ari twiza, naho Yezu yafatiye arabavyaramwo urukundo rundi rusumbirije rwo kubaduga n'ahandi hantu, ariko bihera mu rukundo rusanzwe. Rujya nyene ugirira umugenzi kibabagwe, bagiye gukora ibintu vyo mu migigwa yabo, mu mico, rwa rukundo dukura mu muco usanzwe w'abantu biwacu, duhura rusa n'ugw'Imana, womenga ni Imana yitanganije ibiraro tubibamwo tutaranayimenya. Ca kibabagwe ugirira uwundi, kwa kwihangana ugirira uwundi, kwa kugumiriza ibanga ugirira uwundi mu rukundo, urondera ko atora inzira nziza. Bijya vyose turiko turatakaza ubu, ugasanga turiko turatakaza imico myiza irimwo urukundo rw'ibanze Imana ifatirako kugira ngo itudugane ku zindi ngero. Ni rurya nyene mugabo ikarudugana ku rundi rugero rudasanzwe. Barakunda Yesu, suko bemera ko vy'ukuri baza gusanga yazutse, mugabo arafise urukundo rwo kuba baramubonyemwo umuntu w'ineza, bakumva bati ntibihereye kuko apfuye, kuko umenga hari ikintu kimudutwaye, canke vya bindi vyose cumenga hari ikintu, hari igihe dukunda umuntu kuko umenga arakundika, ari sympathique, asa neza, ameze neza, afise amaraso meza ku bantu. Haraje igihe yize ivyo byose bimuvako, n'ijambo ry'Imana rikagira riti ngo nta n'amarabwa twamubonye ko asa nabi. Bari guhava bagira bati none uyu muntu yanswe n'abakuru b'idini, arankwa n'abakuru b'intara, mbere nabo yaragiye neza, haragira igihe baramuvuma kubera iki twe twomugumako. Mugabo barumva bati uriya muntu arimwo ikintu cyiza, yanswe kubera inzigo n'ishari, kubera urwanko rw'abantu. Umuntu wese, go twese ntidusa na Yesu, ariko umuntu wese naho yo bari mu bigute, hari ahantu usanga Imana ikizigamiye akantu muri we. Gushobora rero kujabutsa urukundo rwacu dukunda n'abandi, tukamera nk'uko umenga turiko turukunda Yezu Kristu, muri uyu wundi womenga nta n'igikundira afise. Wewe uburi kuragenda ugana inzira yizuka, uburi kurahimbaza Pasika. Abakenyezi urukundo rwabo rukarengera ivyashitse, bakagenda kuraba Yesu. Turabona yuko bashika ku ruhafu ngo bagasanga ntibashotse bamubona. Hari aho batubwira, undi mwanditsi atubwira yuko Yezu yiyeretse Mariya akiri harya mu ruhafu, ariko kenshi yarabarindira mu ruhafu, yahashize abamarayika biwe, bagacagira ati nimugende mubwira abigishwa. Bagiye bagaca bahura na Yezu mu nzira. Ivyo byose birimwo inyigisho nini, ariko na cane cane tubanze dukura inyigisho kuri uku kuntu ubwa mbere abagiye ngo basanze rugaragara. Nta numwe yaje gukura urwo rubuye ngo isi yaranyiganyize rurivanaho. Ububasha bw'Imana bushobora vyose. Yezu azutse asubira mu bubasha bwa se wiwe bufise ububasha bwose nubwo gushobora guterura n'umusozi. Yezu dukurikira afise ububasha bwose, nubwo kenshi adakunze guca keragaza yuko afise ububasha boneka mu by'ubuzima ngaha gucya uko tuba tubishaka,
arafise ububasha kandi impera n'imperuka byose bigaruka imbere yiwe kuko bihagaze ku bw'ijambo ryiwe. Bagasanga uruhafu rugaragara, bakinjira bakabona ibitambaro uko bamufuvye niko bikizingaziza. Ibyo bintu mwe muravyumva? Ibyo bintu muravyumva? Sinzi ko mwumvise neza injiri yo kuri uyu munsi w'Imana. Abasenze mu misozo mu gatondo ko mugoroba harindi bacavuga imwe yabigishwa be Emausi ko ku munsi w'izuka Yesu yarabonekeye abantu benshi cyane ku buryo bw'uko baguma bahura bahana amatemanyage ngo twamubonye uku kazamba muri iyo mwanya bariko bamubona, bariko n'abandi bariko baramubona hanaka. Yesu azutse ashobora kubamwo ba Yesu benshi. Yesu yazutse ari kumwe natwe ngaha, ari kumwe n'abapatiri n'ababikira bari muri picnic ku kiyaga, ari kumwe n'abaki bose bari hariya hirya no hino bariko barasenga, abantu bose bari mu neza, ineza ishira ku Mana, ari kumwe nabo akabiyereka akatwiyereka mu buryo butandukanye. Ari kumwe n'uyu ariko ariruka arondera ubuzima mu nzira nziza, ingena agaburira abana biwe, ingena ategura akazoza kiwe, bari kumwe kuko yuzuye hose. Yesu azutse azuka asubira mu ntazwa bwiwe, ntazuka nka kumwe kwa Lazaro. Sinzi ko ibyo bintu mu byumba y'igiri kirabivuga ngo Lazaro azutse, kuko murazi ko Lazaro yapfuye kabiri. Lazaro yaragoye, yapfuye kabiri vraiment. Dija gupfa rimwe biraruhisha. Lazaro azutse, jambo ry'Imana tubwira ngo avuye mu ruhafu ngwaza agihambiriwe mu biremo bamu hambyemo. Ariko Yesu azutse bya biremo nyene babisanga mumva kujya nkukumenga byari bihambiriye umuntu, ukamenga Yesu yarabivuyemo mugabo biguma bicunze ataco bicunze, biguma biboshe ataco biboshe. Bivuga yuko Yesu ntazutse kujya kwa Lazaro nk'ugarutse mu buzima bwo mwisi nka kujya, ahubwo nivyo arasubiranye umubiri we mugabo azananye umubiri uninahaye. Nico gituma ibyo biremo ntibishobora kumugumya, nico gituma impome zidashobora kumuzibira. Asubiye mu buninahazwa bwa se wiwe. Hari abantu bibaza bati none tuzozukana umubiri umeze gute? Ni nk'uyo, nuko ataje kugira ngo turabe umubiri umenga ugoye gusigura hamwe ukabona umenga n'umuntu ari mu bubasha bw'Imana buninahaye busiga ubwenge, ariko akaza kugira ngo bamare ubwenge akababwira ati nimuzane agafindye. None karaciye muri l'esophage, karaca muri appareil digestif. Ivyo bintu ugiye kubishiramo ubwenge bwo muri science bica bitakara. Rimwe ukabona umenga si umuntu asanzwe, ahandi naho kandi akigenza nk'umuntu agasangira nabo, bagasangira gafi. Murazi yuko nigeze kuza kubaraba basa nabatabona neza ingene bigiye kubandanya, basubiye kuroba gasanga bareba rero bijuro ryose ataco bafasha, kabwira tero rusenga mu nyuma gacabwira ati nzana zimwe muri izo turovye dusangire. Bagasangira agafungura, bivyo byo kujya byaca bijaye. Numubiri udasanzwe utwereka ingene Yesu azutse ntatwirengagiza mu byo tubamwo mbere mu mubiri wacu habera ibintu, niho hari umuntu wacu. Ivyiza nibibi, ibiubabaza n'ibiryohera. Ukuzuka kwiwe agasubira mu binahazwa suko menga nukwirengagiza. Ubu rero je naravuye mu mubiri. Hari abantu abaporoti bamwe bakunda kuririmba umubiri umenga ni ikintu kigicibwa kidafise insiguro n'imwe imbere y'Imana. Ikintu kibi nibijya bibi biba mu mubiri wacu, ariko uwo mubiri wawe ni ingabire y'Imana. Cyo gituma turazirikana ukundi gusha agaciro n'agateka k'umubiri wacu, kubera Yesu Kristo yaje mu mubiri wacu kandi akazukana umubiri uninahaye. N'umubiri uninahaye bakamubona ari wa wundi mugabo akazubona aranyitse. Biragoye kusigura, ariko nibitwereka yuko
turiko tugenda tugana ahantu tuzosangira ubwo buninahazwa n'Imana. Nawe wowe uri kurasaza, umubiri wawe uri kuragenda uhera uyonga, ntugire ubwoba, uzosubizwa uninahaye. Nawe ugwaye, kumbura umubiri wawe urimo ikidiyabete gikaze, diyabete sigara ingwa ateye ubwoba. Hari umuntu bigeze kubaza bati, we diyabete uyisigura gute? Tabivuga mu gifaransa ngo c'est l'ensemble des bêtes du diable dans le corps de l'homme. Kweri ngeni ikaze yica n'aba bantu, n'ikigwati c'ibikoko n'ibishetani vyose mu mubiri w'umuntu. C'est l'ensemble des diables et des bêtes, diabete. Niko yisiguriye. Ufise urugwara nk'ubwo cyangwa ufise urukanseri rumwe rugikora gutuma umubiri utobagurika n'abaganga bagasigwa, ivyo vyose izuka ry'abapfuye, izuka dukesha Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, irabifise ku ijambo ryiza. Yuko bidahereye ngaho, ngo kuko udashobora kureka ngo umusavyi wawe ngo aborere ikuzimu, agende kuko kuvuga agenda mazima yongo ubutagisubira kubona ivyiza, kubona Imana. Yesu yaraje kugira ngo nubundi aho hana hadufata ukuboko atujabutse heza, ati mugabo nukuba waramwakiriye, nukuba muri uyo mu mubiri wawe warakiriye isuka rya Yesu Kristo, mu kuzuremera ko rigucyorora, mu kuryakira muri mutima mweranda. Ababigishwa mu kubona izuka rya Yesu Kristo byabaye kuko batari bwakire mutima mweranda, barabibona bagatangara, ariko ataco birahindura muri bo. Muga murumva nk'uyu Petero wo muri iki gisomwa ca mbere ibikorwa by'abatumwa, nundi Petero si nk'umwe yihakana Yesu cyangwa umwe twumvise jo ku munsi w'Imana yiruka hamwe na Yohani akaraba gusa gatangara bikamusiga ubwenge. Nuwamaze kwakira mutima mweranda amufasha kwakira rero izuka rya Yesu Kristo rigatangura gukora muri we. Tugire Kristo. Twebwe ntidushobora rero guhimbaza Pasika y'Umukama akujya kw'abigishwa ba mbere, twe tuyihimbaza nk'abamaze kwakira mutima mweranda, kugira ngo Yesu atugirire Pasika nshasha muri Pasika yiwe. Pasika ya Yesu si Pasika ya Hezekiya yagiye, ni Pasika itwikiriye iteruye ibihe byose by'ubuzima bw'abantu. Ngo kuva kuri Adamu mwarumvise ingene ngo Yesu, Matayo n'ubunini wabitubwira, ngo amanuka ikuzimu, ngo mu nyuma ngo akazukana n'imitima myinshi y'abakera, ngo akurira mu ijuru ajanye nayo. Ingene mu gupfa kwiwe Yesu ntiyapfuye ngo biraheze, yaragiye gukora ubutumwa ku bari barapfuye imbere yiwe, yarabashiriye inkuru nziza kuva kuri Adamu akabona Yesu. Baberanda bose bo mu bwuzure bwa kera bari barapfanye icyifuzo gikaze cyo kubona umunsi w'Imana, umunsi w'ubunazwa bw'Imana. Barabona Yesu ngo azutse akurira mu ijuru, ngo agenda atwaye imbohe nyinshi akuye mu rupfu. Bose bari barindiriye kubona uyo yagize ati ngo nta numwe aja kwa data atanciyeko, nta numwe. Nabajya bapfa batamumenye baraca baraca imbere ya Yesu, ni wabinjitsa. Kumbure baramumenye mu bundi buryo, Mukama yarabibwiye mu bundi buryo butameze nk'ububwi wacu aduhishurira vyose. Cyo gituma twebwe twahishuriwe vyose kuri we, tuzobazwa cyane gusumba utamenye vyinshi. Nimuce mwirya, ahubwo bibabere responsabilité. Iyo uronse vyinshi ni kimenyetso ca responsabilité, si kimenyetso cyo gucugara ngo jewe narashitse ndi mwidini yagenewe bose kandi yabatumwa. Bikora iki mu buzima bwawe? Biguha responsabilité yihe ku buzima bwawe n'ubw'abandi? Mu gusozera rero tukabona yuko hari ahantu tuguma dukenera mutima mweranda kugira ngo
ntitwakire ivyizuka rya Yesu Kristo, ntiduhimbaze Pasika nk'abatangarira ibintu vyiza. Kabona umuntu avuye mu misa ya Pasika umuganirije ukamaze uti byari bimeze gute, hari hasharije neza, dekoro yari ihari, ingene ibisomwa byari biryoshe, ijambo ry'Imana ryari riryoshe, ingene vyakurikirana korale wamenga ururimbo rwa Handel barurimbye neza gose bidasanzwe. Ivyo byose nivyo mugabo bigiye gukora iki mu buzima bwawe? Icyo bishobora gukora rero ni ukuvyakira muri mutima. Izuka ry'abapfuye nako irizuka rya Yesu Kristo, Pasika y'umukama, ihimbaza neza abantu bemeye kwiyugurura mutima w'Imana, ntibagume kuvyinyuma. Ni vyiza ko bitunganya neza, ko birafasha n'ivy'imbere, ariko ntivyo garukira ngaho. Pasika y'umukama irakeneye kuba Pasika yawe. Ukibaza uti vy'ukuri ni igiki uyu munsi nanje nkeneye kujabukanamwo n'umukama? Niba wumva umenga ntavyo wumva, bwira Yesu uti ngirira Pasika, je narayimbaje amwe n'abandi mugabo sindayibona neza mu buzima bwanje. Ndungikira mutima wawe mweranda ashobore kwinyumvisha kumwe wabigiriye abatumwa bawe, kuko nabo nyene baratangaye bakagarukira ngaho. Umwe Musa, umwe nyene mufitiye urukundo rudasanzwe bakundana gose, ngo niwe ngo yaravye aremera, ngo yararavye aremera. Hari igihe tubona ibintu tugatangara, tukaririmba, tugakoma amashi, ariko tutemeye, tutagize tuti mukama ubu uri umwizigirwa wacu wa mbere, akira ubuzima bwanje bwose, mbere ndashaka kugukurikira no kugukorera. Yesu ababonekeye agaca abaho ubutumwa, abakenyezi aciye abaho ubutumwa. Wumva muri iyi Pasika ugiye kugira ubutumwa buwe, gushira inkuru nziza abandi. Byobabaza kubona uvuye guhimbaza Pasika ukagenda ufise umugambi wo kuja kwerurira umuntu, kuja kumutukagura, kuja kumupanga mu bintu bibi, kandi uzi ko Yesu agira ati genda ubwira abandi yuko ndabarindiriye ibugarire. Ibugarire bwacu no kuvuga mu buzima bwacu bwa misi yose. Pasika ntimugume muza kunda baha mu ruhafu canke mu bindi bintu bihanitse, hariya mu buzima bwanyu niyo ndabatanze. Hariya wakirira abandi ku kazi, hariya wigisha abana, hariya ukora ubutumwa ubu na buriya. Ubugarire bwawe bw'ubuzima bwa misi yose twahejeje kuyihimbaza, ubu tuyitware mu buzima bwacu, mu bugarire bw'ubuzima bwacu. Amen.